Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Numwe tugiye kubagezako amakuru agezweko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, n'amakuru tuza kugaruka kuba ku ndongozi zibiri zikomeye cane nga mu gihugu c'u Burundi harimwo n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye ndetse n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca. Aba bose kuri ubu ntibakiri ku gataka ku Burundi. Umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca ari kumwe n'umutambukanyi wiwe yafashe urugendo kw'igenekerezo ya 24 mu kakaro y'umwaka wa 2023 Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania. Umushikiranganji wa mbere yafashe urwo rugendo mw'ico gihugu aserukanye n'icobero mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye mu nama bakuru b'ibihugu n'amareta ba Afrika itegekanijwe gutangura uno munsi bakazoyisoza ku munsi w'ejo. Muri iyo nama kandi bakaba bagiye kwigira hamwe ibibazo bijanye n'ubutunzi bufatiye ku bantu hamwe no kugene abanyagihugu bakarihizwa ubwenge mu kugira ngo bafashe ibihugu vyabo gushika kw'iterambere rirama. Gervais Ndirakobuca muri kano kanyere mu gihugu ca Tanzania, nako kandi umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye nawe ahejeje gufata indege yerekeza ku mugabane wa Aziya, aho agiye mu gihugu c'Uburusiya nk'uko ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu bibimenyesha. Uru rugendo rwiwe umukuru w'igihugu akaba yitabira ibikorwa vy'inama igira kabiri ihuza Uburusiya na Afrika, Rusi Afrika. Ubwo murwo rugendo bitegekanijwe kandi ko azobana na mugenzi we w'igihugu c'Uburusiya Vladimir Putin. Urwo rugendo rero ni ruhera rwo mu gihugu c'Uburusiya azobandaniza mu kindi gihugu c'igihangange kw'isi naco tuza kugaruka ko mwidonido yano makuru ndetse na bimwe biri ku murongo w'ivyigwa muri izo ngendo z'umukuru w'igihugu. Imbere yuko tubageza ko ibirabana n'umukuru w'igihugu ndetse n'urugendo rw'umushikiranganje wa mbere, reka tubabwire ko kuri ubu mu ntara ya Ngozi ku mugoroba wo kuri uyu munsi ubunywero nka bwose bwo mu gisagara ca Ngozi bwugawe. Ivyo bikaba vyakozwe mw'isekeza rifatiye ku ngingo zavuye mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano zerekeye kubahiriza ibiciro bishingwa na leta. Abapolisi bari kumwe n'abatoza kori ba komine Ngozi bafata kandi bakugara ubunywero bibaza ko buduza ibiciro vy'ibinyobwa vya Braludi. Hafashwe abatanga ibinyobwa ariko ngo bene ubunywero bo baridegemvya. Abajejwe intwaro muri komine Ngozi harimwo Musitanteri Bucumi Joseph Martin bishuye abamenyesha amakuru ko ari itegeko ridasubirwamwo, ubunywero bwose buhurumbirwa cane bwugawe. Ibi bikaba vyatangajwe n'ikimenyesha makuru Jimbere Magazine, aho banagerageje guhamagara buramatari ntiyaronka akanya ko kwitaba telefone, nayo urongoye igipolisi muri komine Ngozi we akagira ati ingorane zizokwamaho. Aya n'ayandi ntuze gucikanwa, fyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza ano makuru bagenzawe kandi aho baba bari hose kugira ngo nabo batuja bacikanwa n'ayaba ariko aravugwa agezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze mbeze igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV nkwaye kaze mwidonido y'ano makuru. Kuri uyu munsi Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi yafashe urugendo rumushikana mu Burusiya azobandaniza no mu gihugu c'Ubushinwa. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ahejeje gufata urugendo rumushikana i Moscow mu mugwa mukuru w'igihugu c'Uburusiya, aho yitavye ubutumire bwa mugenzi we Vladimir Putin mu nama igira kabiri ihuza umukuru w'igihugu c'Uburusiya n'abakuru b'ibihugu vya Afrika. Muri iyo nama bikaba bitegekanijwe ko azogiranira ikiyago n'umukuru w'igihugu Vladimir Putin.
Bikaba kandi vyitezwe ko muri iyo nama Burundi buzosinyiranira amasezerano yo gufashanya hagati y'ivyo bihugu amaze imisi ategurwa n'impande zompi nk'uko vyashikirijwe n'umushikiranganji w'Uburusiya ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu mu rugendo aheruka gukorera mu Burundi nk'uko twabayagiye mu makuru twagiye turabashikiriza. Ikindi mwomenya kandi nuko inyuma y'iyo nama umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye azoca afata indege izerekeza mu gihugu c'Ubushinwa aho bitegekanijwe ko azobonana kandi na perezida w'igihugu c'Ubushinwa Xi Jinping nk'uko amakuru atangwa n'ibiro bijejwe kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vy'umukuru w'igihugu avyemeza. Muri urwo rugendo naho nyene bitegekanijwe kandi ko umukuru w'igihugu nyen'icubahiro Evariste Ndayishimiye azitabira iyugururwa ku mugaragaro ry'inkino mpuzamakungu hagati y'amakaminuza zizobera Chengdu muri ico gihugu nyene. Ni nako kandi nk'uko twabibagejeje ko inyuma yaho bitangajwe n'umushikiranganji Martin Niteretse arongoye ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano yiyamiriza abadandaza igitoro mu kinywabi yoba abakijana mu mabido ndetse n'ahandi hatandukanye. Kuri uyu munsi mu rubanza rw'ikibiriraho rwaciwe ku munsi w'ejo igenekerezo rya 24 mu kakaro umwaka w'2023 sentare nkuru y'igihugu ya Gitega yarahanishije umunyororo w'umwaka umwe n'ihadabu ry'amafaranga 200,000 umugabo yafatanywe ibikinjo 12 vy'igitoro mw'isakoshi no mu mufuko muri quartier Nyamugari ho muri komine Gitega. Uwo mugabo kandi akaba yarafashwe n'igipolisi ku kigenekerezo ya 21 mu kakaro uyu mwaka w'2023 aho yagiriwe n'icaha co guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Ico gitoro cafashwe kandi naco ngo kizogurishwa amafaranga ashigwe mu kigega ca leta. Iyo akaba ariyo ngingo sentare yafashe. Ibi bikaba bibaye kandi mu gihe ibiduga binini kuri ubu biriko vyinjira mu gihugu c'u Burundi aho kuri uyu munsi igitoro nanone kiriko cinjira mu gihugu ku rugero ntangere. N'inyuma kandi aho imisi 10 yari jumitse batondesheje imiduga n'amapikipiki barindiriye igitoro aho akaba ari kuri station BUPP iri mu gisagara ca Bubanza harangwa imirongo y'imodoka n'amapikipiki itondeye igitoro. Umudereva yagize ico atangaza yagize ati badugije igiciro c'igitoro dutonze turarizamu twibaza ngo kigira igishike ngo nk'ubukene bwaduteye kuko turya amafaranga twoguze igitoro twibaza igituma cadugijwe ariko ntikiboneke. Abatondeye igitoro igipolisi carahevye kirandika inomero z'ingene batonze kugira gishitse baze bahamagare uko bakurikirana. Tugiye yo kwiyunguruza naho yashinzwe hisunzwe ihinduka ry'ibiciro vy'igitoro ntiyubahirizwa ahahora hagendwa ku mafaranga 2,000 kw'ipikipiki ubu ni amafaranga 6,000. Kuva i Bujumbura uje Bubanza ni amafaranga 7,000 hategezwa kurihishwa 4,500 twisunze ibiciro bishasha biheruka gushingwa n'ubushikiranganji bubijejwe. Mu yandi makuru kandi reka tubabwire ko kuri uyu munsi abana 43 bafise imyaka iri hagati ya 14 na 23 baba baratowe n'abajejwe umutekano ari aho bari begeranijwe muri komine Muhanga bagomba kujanwa mu gihugu ca Tanzania. Nkuko vyemezwa na musitanteri w'iyo komine Ndayizeye Benoit ngo hari ku munsi w'Imana igenekerezo ya 23 mu kakaro uyu mwaka w'2023 aho bamenye amakuru ko hari abana begeranijwe mu mihana itandukanye yo ku mutumba wa Gashibuka zone na komine Muhanga yo mu ntara ya Kayanza barindiriye kujabukanwa mu bucagucago babajana mu gihugu ca Tanzania. Nkuko abandanya abitwiganira ngo imodoka yije kubatora ngo ntiyabaye ikiza bakeka ko hoba hari watanze amakuru ariko ngo baciye bagerageza kwegeranya abo bana bose abashika 43 barafatwa
bashikirizwa abajejwe umutekano kugira ngo barondere imyidondoro yabo bamenye n'ivyo niyo baje bava. Abandi bashoboye gufatwa n'abantu bane, bikaba n'abantu bane bakuze, bikaba bikekwa ko aribo bagomba kujabukana abo bana. Uwugira gatanu we akaba yarashoboye kwiruka arabasiga, ariko n'umwe mu bakenyezi yaba muri iyo nzu bari begeranijwemo yarafashwe kumvo z'amatohoza. Muri abo bashoboye kwegeranywa rero bose bafise imyaka iri hagati ya 14 na 20, bakomoka hanini mu ntara za Kayanza na Ngozi. Bamwe bakaba baheruka guheba amashure, abandi nabo ni abanyeshure bari mu buruhuko, bari bataye amashure ngo bagiye kurondera akazi mu gihugu ca Tanzania. Musitanteri Ndayizeye Benoit arahamagara cane abavyeyi ko bogerageza bakaba hafi y'abana, kuko byabonetse ko bamwe batitaho abana babo, kuko hari abo bahamagara bakavuga ko batari bazi ko abana babo bagiye. Akanamenyesha ko bagiye gukora ibishoboka vyose kugira ngo urwo dandazwa rw'abana ruranduranwe n'imizi yarwo muri iyo komine. Fyonda subscribe canke sabone kuri Hotel wa Fyonda ko kugira ngo tujucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza no makuru bagenzi bawe kandi aho babaherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'umuhuza TV, Imana ibahezagire.